Abarundi benshi iyo bumvise gusa ngo kanaka bamutoye umugera baca bibwira yuko bamutoye wa mugera wa sida, nk'uko umenga uwurwaye wese umugera bivuga ko aba agwaye umugera wa sida. None mbega niko biri koko? Sawa, nimba atariko biri, none umugera ni iki? Muri no mbonegwamo rero tugaruka kuc'ar'ico umugera, ukuntu imigera yandukira n'ukuntu dukwiye kuyirinda. Kaze. Umugera si agakoko kandi si ikinyabwingo, eka si n'igihumeka kuko ntigihema, ariko ni akantu gatoya cyane kadashobora kubonwa n'amaso ariko gashobora kubonwa na bya vyuma bita bigagamisho, kagira ubuzima iyo kinjiye mu bindi binyabugingo, nk'akarorero abantu, ibikoko, ibitegwa n'ibindi. Ushobora guca wibaza ati none imigera iva hehe? Abahinga bakurikirana hafi imigera bavuga yuko amamuko y'imigera nabwo ngo n'ubu ntaramenyekana neza, kuko imigera itari muri ya miryango y'ibinyabugingo, ariko baremeza neza yuko imigera yoba yatanguye kubaho kuva kera cyane. Ikindi abo bahinga baremeza yuko ubu aho bigeze imigera ushobora kwisanga ahantu henshi cyane, ahantu hose hari ubuzima. Imigera rero ushobora kwisanga mu bantu, mu bikoko, mu mazi, mbere n'ahantu hashushe cyane canke ahantu hakanye cyane, hose urayisanga. Nk'akarorero bivuga yuko ikiko kimwe cy'amazi yo mu biyaga kingana na mililitiro 15 hoba harimo nk'imigera irenga abantu bose baba muri Canada. None ko ari imigera myinshi bayitandukanya gute? Mu gutandukanya imigera abashakashatsi bisunga ibintu byinshi cyane. Mbere hoho barifata neza ikigize umugera, nubwo umugera atari ikinyabugingo kuko ubwawo wonyine udashobora kubaho, buri mugera wese usanga ugendana na bimwe abahinga bita ngo ni ADN canke ARN. Iyo tuvuze ADN canke mu majambo yose acide desoxyribonucleique, wumve ko ari molekile ndende ifise akamaro kanini cyane dusanga muri buri kinyabugingo cyose, kuko muri yo ariho dusangamo amakuru y'ibiranga buri kinyabugingo cyose. Iyo tuvuze ARN canke mu majambo yose acide ribonucleique, wumve ko ari molekile nayo nyine ndende yigenga ariko ifise isano rinini na ADN. Ibindi navyo bisunga mu gutandukanya imigera, abashakashatsi barihoza neza igihimba gikingira iyo ADN canke ARN iko kimeze. Abashakashatsi kandi barasuzuma ukuntu umugera uconze canke ishusho yawo muri rusangi. Baje kwihweza ibintu byose bacasanga imigera yoshigwa mu migwi ine. Hari ubwoko bw'imigera bumeze nk'udukoni, eka hariho n'ubwoko bw'imigera bufise amashusho menshi cyane, na kenshi usanga bufise amashusho y'inyabutatu. Hariho ubwoko bw'imigera bumeze nk'imizingi, eka kandi hariho n'ubwoko bumeze ukundi kuntu kwisa. None ni gute twebwe abantu canke ibikoko eka n'ibindi binyabugingo byose dushobora kwandura imigera? Imigera ifise inzira nyinshi ishobora gucamo. Hariho nk'akarorero nk'imigera ica ku rukoba, aho ni nk'ahajya igikoko canduye kiza kakurya, canke aho ni nk'ahajya umuntu yitemye n'ikintu cyose kiza cyaranduye umugera kanaka. Imigera ishobora guca kandi no mu bifungurwa, nk'akarorero nk'ahajya umuntu afunguye ibifungurwa bitaronze cyangwa bidatetse mu mazi meza. Imigera kandi ishobora no guca mu bihimba vy'irondoka. Iyo umuntu nk'akarorero yanduye imigera kanaka, uko niko bigenda kugira ngo imigera igwirane muri we. Buri mugera wese uca ugenda
ukamata ku maseri y'urugingo ashikiyemo. Haciye akanya ya adeni canke areni dusanga muri buri mugera wese ica inyengetera muri ayo maserire. Hanyuma yaho ayo maserire aca ategekwa na ya migera gukora ivyankenerwa vyose bishobora kugwiza iyo migera. Hanyuma yaho rero hacavamwo iyindi migera mishasha ari twoshobora kwita amakopi y'urya mugera wa mbere, kuko afise ivyangombwa vyose nk'abirya vy'urya mugera wa mbere. Hanyuma ya vyose ya migera mishasha rero ica irekugwa ikaca ishobora kugenda kwandukira izindi serire. Menya neza, abahinga bakurikirana hafi ivyerekeye imigera baremeza neza yuko ubwo buryo bwo kwigwiza kw'imigera ari uburyo bunyaruka cyane, kuko bavuga ati nko mu munota umwe hashobora kuba hamaze kuvamwo nk'umuriyoni umwe w'imigera. Bivanye n'uko ubwo buhinga bunyaruka cyane, abahinga bemeza yuko rero habamwo n'amakopi amwamwe aseruka adasa neza na neza na wa mugera wa mbere. Ivyo rero akaba ari byo bituma habaho ubwoko bushasha bukomoka kuri wa mugera ariko bufise izindi nguvu canke ukundi gukara. Ivyo ni bimwe rero bita ngo n'amavaria. None iyo umubiri umaze gutegwa n'imigera uca uvyitwaramo gute? Menye neza kwanza yuko iyo abasoda b'umubiri bahagaze neza hariho imigera myinshi banesha. Aho nk'akarorero ni hamwe ubona urwaye nk'ibicurane, inyuma y'imisi nk'ibiri ugacubona urabikize. Hariho rero n'izindi ndwara zitegwa n'imigera bisaba ko wegera abaganga kugira ngo baguhe ibinini canke bagukiranire hafi. None ni gute dukwiye kwirinda kwandura imigera itandukanye? Ku migera ica mu mpwemu dukwiye kwitwararika gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni, kwambara ubupfukamunwa bwemewe n'amategeko, eka no kugerageza guhanahana umwanya hagati yacu n'abandi mu mirimo yacu ya misi yose muri rusangi. Ku migera nayo ica mu maraso muri rusangi naho duhamagarirwa kwirinda gukoresha ibintu vyose vyakoze bishobora gucumita uruhu nk'inshinge, inzembe n'ibindi. Ubundi buryo bwemewe n'amategeko bwo kwirinda imigera itandukanye nabwo si ubundi ni urucanco. Menya neza, nk'uko ndanabivuze, kugira abasoda beza b'umubiri ni iby'agaciro kanini cyane, kuko bituma bidukingira imigera myinshi. Nico gituma rero duhamagarirwa gukora bino bintu bikurikira kugira ngo tugwize abo basoda beza. Aho naho ndavuga gufungura ibifungurwa biri mu migwi yose, kunywa cyangwa gukoresha amazi meza muri rusangi, kugirira isuku aho tubaye n'ivyacu vyose, eka no gukunda gukora imyimenyerezo. Niba waba wakunze ino video fyonda akamenyetso kavyerekana, hama uteko ugire ico uvuze mu commentaires. Wibuke kandi kwiyunga natwe kugira ngo ntihazagire ubona kimwe cacu kizoza kiragucika.